Biriko bishikira Dr Sahabo uno munsi twebwe muri ACAT-Burundi tubona yuko ari intumbero ubutegetsi buhari uno munsi eka mbere maze iminsi butwara igihugu bwo kutubahiriza ibijanye n'agateka muntu bakabikora bene umurango babona kandi ntihagire ico bibatwara ivyo kurenga amategeko bakabigira akamenyero nico gituma mubona ataco babwiye kurenganya umuntu kubuza umuntu vy'amategeko amurekurira. Dr Sahabo rero numwe mu bandi benshi mu gihugu barenganijwe bariko bararenganywa kubera ko iyo baba bisunga ivy'amategeko ategekanya uno munsi Dr Sahabo ntaba ari mu munyororo abari imbere y'umuganga kugira ngo ashobore kumuvura hanyuma azoje imbere y'ubutungane afise amagara meza mugabo gutora kumusubiza mu munyororo atarakira ni ibintu bihonyanga amategeko kandi rero ntibidutangaza kubera ko niyo ntumbero tubona imaze iminsi iranga ntwaro ihari. Uyu mwete nawe biriko birakorerwa ko ubirabira kure arabona yuko hoba harimwo inyungu z'abantu ku gatwe kabo kuko yaba kwari kuraba ko amatohoza ajanye n'urubanza Dr Sahabo ariko arakurikiranwa ko atohava yononekara kubera ko kumbure baba bamuhaye ubwo burenganzira bwo kwivuza canke ubundi burenganzira twiyumvira yuko bitaza kubamwo ingorane nk'ibyo zo turiko turabonamwo. Ivyo rero birateye isoni kubona akagwi kw'abantu basigaye bakoresha inzego z'igihugu canke bakoresha ivyicaro barimwe kugira ngo bakorere ikibi umunyagihugu ni ibintu vyo kwiyamiriza ni ibintu biteye isoni cane. Kugira ico umuntu ubutumwa yoha leta ngaha canke ubutungane biragoye. Nivyo ubutungane urabona ko buriko bwirabira hirya kubijanye n'ibiriko birashikira Dr Sahabo ariko umwibuke yuko ubutungane ari ubutungane buri mwibaba ry'umugambwe uri ku butegetsi uwo mugambwe nawe ukaburongowe n'akagwi gahafukamye mu ndi gihugu. Ubwo butungane rero biragoye kugira ico umuntu yobusaba ngo gihagarare ko kuko n'ubutungane butigenga na gatoyi. Ico bari gukora barakizi, amategeko agenga amabohero barayazi